abagenzi mugendana nibo batuma muba ico muri. Nimba iyi vacances harimo abana biga secondaire cyangwa aba universitaire muri periode ya détente mumara umwanya muri community mumara umwanya muri kuri WhatsApp mumara umwanya muri mu anniversaire y'abagenzi bayo, you are wasting time. Ivyo nje ndabibabwiye parce que ndabifitiye ubuhamya. Ikintu mvega harabemereye jewe, je suis avec d'autres jeunes aho tugomba kwigisha abajene ku bijyanye n'ingene bashobora kwakira ku ma opportunité. Navukiye mu Burundi, ndakunda Uburundi bwacu kuko ni bwiza. Hanyuma igihe ugiye gusuma ugaseha wigumiza ko si vyiza. Iyo turamutse turonse akanya kugutembera muri iki gihugu cacu ciza c'u Burundi, nukuvuga yuko tutaba dushaka kuza imbobokoboko gusa, tukagerageza gutanga ico dufise na kare niko bimeze, niko bivugwa. Ahe Bujumbura rero turahafise urwaruka twabonanye uno munsi, urwaruka twavyaye ngo rwavyawe n'u Burundi. Natwe turabarundi kandi turabavyeyi, turi n'abarezi, turafise ico twobungura haba mu bumenyi, haba mu vyo biyumvira muri no misi. Urumva rero ko dutembereye Bujumbura ariho mu Burundi wacu ari intumbero nziza cyane, twebwe tubona ko twagize icyumviro ciza cyane. Iki kiyago twatunganije dufashanje n'ishirawe baho muri APG inkingi twakibonye ingira akamaro cyane, kubera gishira ahabona ivyo abanyeshuri yakwiye gufatirako, ivyo n'abavyeyi bakwiye gufatirako kugira bafashe abana gufata intumbero irashe mu gufata imigambi by'ukuri irashe y'ivyigwa bishobora gutuma bashobora kuronka ejo heza. Vya biganiro rero bisanzwe bifise akamaro, bisanzwe rero biri mu ntunganyo y'ibikorwa vy'ishirahamwe APG inkingi mu gisata caryo kijejwe inyigisho gufasha abana no gwaruka kwiga no mu bijanye byo tuta mu Gifaransa education et protection. Rero twebwe dusanzwe dukora imigambi itandukanye. Uyu mugambi uri transversal mu Gifaransa, donc umugambi usanzwe wisanga mu yindi usanzwe turangura, turiko turigisha ivyo amahoro ibi mu nyigisho bizana namwo, kuko amahoro ntashobora kuboneka tudafise ugwaruka ruzi gutunganya neza ejo hago. Tuvuze ivy'uburongozi bwiza mu gwaruka, ivy'uburongozi bwiza biza bifatana no ku muntu ashobora kuronka akajyo ko kwiga amashure, kandi ivyo yize bikazogira ico bimuviramwo bikaviramwo n'igihugu camwibarutse. Aka nakaroro keza ko nadufise abantu bagiye muri leta z'ubumwe za Amerika, ntibagende kwicara bakiyumvira amashira hamwe, bakiyumvira ni kubera vyose bifataniye niyo bagiye baraca n'inyigisho bagiye baragira. Rero kuzigaruka bakazifashisha abandi biri rero biza bisahiriza na twebwe nk'ishira hamwe. Ishira hamwe mu misanzu ya APG inkingi rirunga ubucuti nani bashira hamwe n'inzego kugira dushobore gufasha imiryango n'imibano ndetse n'igihugu gushobora guhangana n'ibibazo bategwa n'ubuzima ingene bwubatse. Mubandanye ivyo bikorwa kuko ningira akamaro kugwaruka, ningira akamaro ku bavyeyi, kuko nkuko mubizi hariya muri Amerika twakoranya ugwaruka n'abavyeyi babo, kuko turazi yuko abavyeyi bafise uruhara runini mu ndero y'abana. Rero turabona yuko ivyo bikorwa bifise akamaro cyane. Babonye yuko turamutse tuza hano kuramukanya mu gihugu cacu, tuti rero ko dusanzwe turi hano twese turi muri ryo shira hamwe, reka turabe ingene twotunganya igikorwa nk'ico turi kumwe. Rero ubuzima ingene bwubatse abantu utabateguye muri izi nyigisho nk'izi bahejeje gutanga, harimo ivy'ubuhinga biza bitorera umuti, biza bizana inyishu z'ibibazo biri mu kibano, vy'ukuri bica biza bisahiriza iciyumviro dusanzwe turiko turakorerako cuko twotunganya indero iza itanga inyishu ku bibazo igihugu n'imiryango basanzwe bafise ngaho iwacu. Mu gihe ishuri rigushima, kuko hari ushobora gushima ishuri mugabo babonye nk'uko umwe yigeze kubivuga mu hajye twako turaganira, ati hari nk'abaronka impamya bushobozi bagaca bagenda bakayicara imuhira.
hama rero akamara nk'umwaka akaza gusaba akazi ati nk'uwo si umukandida mwiza mugabo ari wa wundi aza kwereka CV resume ati naronse yampamya bushobozi muga sinaronse ako kazi ariko ngahaho narafashije hariya ndagira benevora ndagira volontariat urumva yuko ari umuntu kabisa abereye kumuha akazi rero nabo bana rero nico kimwe amashuri arakunda kubona umuntu akora ibindi byo kwitanga atari ibyo mu makaye gusa akamu bwa mbere duterwaruka no kugira ihangiro iyo bariko baraja no kugira ifoto igicapo cyo bifuza kuba ejo cyo bifuza kuba muri kazoza hamacho bagira ihangiro ivyo vyo ntibikwiye birasaba kwiga nko twayivuze birasaba gukora hama ukaba umuntu w'ubuntu kuba baraheje kubivuga bagenzanje urashobora kuba wize ivyigwa byo bikenewe ukiga ivy'igihugu keneye mugabo utagira ubuntu aho ugiye bakwakiriye muri ibi bavuze vy'amastage byo kwitanga ugasanga bakwakiriye ntaco ubamariye ahubwo babonye ko atabuntu ufise naho ufise ubwo bwenge bukwiye rero nkuko nako ndabivuga icambere ni kugira igicapo ciyo wifuza kuja hama n'ingene wojayo ibya vyigwa ni ivyigwa harimo ivyigwa ibiti ko turavuga vy'vyigwa bwose kandi hariho n'ubumuntu ubwo umuntu nibwo bushobora gutuma abantu bungaha mu gisara ca Bujumbura ugwaruka na cyane basanzwe hariho abafise ivyigwa bagize ivyigwa vyiza mugabo badafise intumbero y'ubuzima hama ama opportunity nayo aha mu gisagara arahari mugabo gwaruka dushaka kujya gwicaye ntibishaka kujya rukoze rero birafatanye kurondera ubumenyi kugira uronke icyo ukora muga kandi ubwo bumenyi ukarondera aho ushobora kubikoresha ni bya bitwa twavuga vy'ama opportunity ugwaruka ngaha ariho mugabo benshi ubasanga ku marigara ubasanga mu macupa ubasanga mu bintu bitagira akamaro ubasanga mu telefone ibintu bitagira akamaro twavuze ko amatelefone ari igikoresho gishobora kubafasha kumenya iyo bweze ugiye muri mu telefone ukaraba muri ivyo twamye turavuga by'ubuhinga bwigishwa abantu batweretse ingene umuntu ashobora kuba afise ahavoma mugake akibagira ko harimwe amazi mu matelefone ugaruka gwishigo ngaho Bujumbura rugendana harimwo vyinshi bakeneye harimwo ama opportunity canke uburyo bwinshi bashobora gushaka kugira baronke ubumenyi kandi baronke nico bashobora gukora